Kuri beat yankuye mu mwiza anshira mu muco ubuzima bwiwe ikiguzi nico nikinobura muri we ntikibaho icoco ni Yesu umugisha butunzi nyinshi y'amahanga yasize vyose apfa rubingwa kuri si mugaga twari kuba bande iyo utaza kwitanga gupfira umunyabyaha ninde yo vyihanga ku masezerano twari abanyamahanga none je nawe dusangiye ubuzo turaga Jesus Christ, you my king. Yakuyumvira ko anything. Jewe nitwa Regis Barigume benshi bazi Big Zoe. Regis Barigume ngira ngo nabo twiganye ku ishuri. Ndi Murundi ndakijijwe. Abarembi turakunda kuvuga umuntu tumaze muziki umuntu akuvumenga ni imyaka myinshi. Mugani kubera abantu benshi badukurikirana naco bafatira kuri bacha bumva benga kuva umunsi wacuja muri studio mugabo hari umunsi wa mbere ubidekuvra ubikunda hari umunsi wandika ga texte ka mbere hari umunsi umenya style yawe préféré yuzokora rero subi inyuma kuva ico gihe cyose ka ebana caba kera vraiment andogera nk'imyaka nka nibiburi 200 ni muri 200 ko nibaza yuko twa muri 2000 nayo maze kwandika couple ya mbere yanje ya mbere ya rap. Indirimbo maze gusohora ni nyinshi ntabyo nshobora kuvuga zose. Tugitangura umuziki kera turi abana ivyo nyene vya kera ariko ndavuga byo muri 2000 taduse group turi batatu twarasohoye indirimbo canke 3 canke 4 mugatwasorera ku makasete twaregistra nyene ukuntu kasete yarasaza zikononekara ibintu nk'ivyo hama mu nyuma ndakizwa hama tugira group yitwa GMP jewe na Gigi na Didier muri Canada Didier muri Sweden turakora indirimbo zishika 8 na maclip abiri hama mu nyuma ndatangura gukora jenyene. Bon ndiko ndabivuga ko mu bihe kugira ngo umuntu yumve igituma navuze nyinshi ko noca mvuga igitegero nyene namambeje. Après GMP twarakoze muri crew yitwa H4C Hip Hop for Christ. H4C naho nyene twahuriramo turi amagroupe menshi hari groupe ya Prince Mshindi bitwa Washindi hari groupe ya Malaki B40 hari groupe ya GN bitwa G Life hari groupe yacu GMP harimo na type we yari korana rero urumva nico gihe harakozwe indirimbo toujours starizike nazo nyene harimo nizaronsa amaclip menga 1000 km nitwa You Are nitwa muri we hama rero nizo nakoze rero nikorana sivyo abigoye kuziharura ni nyinshi kandi mu mwaka uheze narasohoye album y'indirimbo 10 urumva ashigitigiriye pa uko naho mu mwanya ndaziharureje bafata umwanya kuri beat no isigura gute ufite uko imara imyaka niko ndavyite gute payigora gusigura ko niyereka Imana yampaye mugabo sanga hariho ibintu bimwe ntegeza kuvuga mu izina nyene rero jewe nkikizwa narinzi yuko misengero nta hape baririmba vraiment hama mu mutima wanje avuga nti je sinje mu isengero gira nzana ivyo wanje je mu isengero nkijije kubera nkeneye Imana nje kurondera Imana tubanze kuni cyo sanzo sanga batemera je ndi ready gukurikira umurongo hama mugabo urumva nyene ko mnakirijwe mu gagarari ho haba hari abajene bo mu isengero mugabo banzi ko nkorangira rap nkorangira umuziki namaze no gikiganiro rimwe ku radio benshi bakambwira uzocuririmba rap y'Imana nibiki ntingazi ivyo bintu bavyumvira gute rap y'Imana niba arayumva deja cankira abaho nije ntayizi mugabo nkabona yuko atayibaho atayikirundi baho niki mugabo ntusaga mu babimbwira ngo cyo mutima wo gukorera Imana nenda ufise ntaco kindi naye bwabone sinzi guhibongoza birebire nibiki ibintu nk'ivyo bwabwiye numva yuko dufate nka Dudu yari mu bandongoye ku isengero akambwira ati uzotegure rap par exemple le 30 uzoririmbe vuga n'umurongozi aragiyemo ndavuga Mana je sinshaka kugukorera ibintu nta kumva umenga na je ndazanye ivyo wanje mbwa ndashaka gukorera ibintu numva yuko bivuye iwawe hama mpemu yararamfasha ndahura n'umuntu azi gusenga aranyigisha gusenga nari nkeneye vuma gufata umwanya wo gusenga wa jenyene kugira mbaze Imana eske bino bintu birashobora kugukorera
sinshaka kuzana ibintu vyanje je naje ngakorodera ivy'iwawe. Hama ndafasita iminsi 3 y'amasengesho, niho nari ngikizwa, sinari umuntu azi gusenga cyane. Hama sifite gusenga urabizi kuvyikora nawe nyene biranagoye. Hama muri minsi 3 y'amasengesho mu mutima wanje nzi ko nza kuva Imana imbwiye atoya reka ivyo wowe ngo ndakora ikibindi tugira nibiki. Hama Imana irampa conviction, irampa favor, iranyemerera ati igikoresho c'agaciro ntikibaho, kibi c'agaciro iyo gishizwe mu maboko yanje. Donc hari amadini menshi akoresha bibiri juste mukoronderamo utuverse tukuzimiza abantu tukubwira ko Yesu atari umwana w'Imana, tukubwira ibiki kandi bakaca bihanje bakaturondera hano muri bibiri ibintu nk'ivyo. Mugabo afise ya bibiri ya nyene nundi afise bibiri inyota yiwe ari abantu barasigwe n'umuco. Ndibuka amajambo atatu nk'emwe yarampaye nka reference, yarampaye akarorero ka Mose inkoni yavanye muri Egiputa ahunga, shistari yo kwishimikiza ahunga. Imana imwihishurira mu gisaka gisha kidatongoka. Imana iramaza tufise iki? Disuri yabari jewe nawe sindi suri vraiment bari je nawe utari kuboka kuvuga ngo dufise inkoni. Tukaba turondera saka ni kantu twemera dufise tukavuga tuvuga nk'ingabire zacu canke biki. Mose abwira Imana ati dufise inkoni. Imana iramubwira ati genda niyo nkoni nyene. Turetse guhendana. Kya nkoni nta mpwemera yari ifise, nta mpwemera yari iriko, nuko gusa Mose yubahutse kugira Imana ati ifise inkoni. Ufite ikintu naho cyo bari cy'uburofa, naho cyo bari gito gute, ubahutse kugishira mu minwe y'Imana. Imana nta nakimwe tubikoresha. Rap si ikintu cyatari, nta gitangaza na kimwe kirimo muri rap. Hari gitangaza kirimo no muri reggae no muri Slovenic. Mugadeke ugihindukije ico kintu gishira mu maboko y'Imana, gici gikoresho cy'agaciro kubera cette fois kiri under influence y'ijuru. Indi reference Imana yampaye yari ya babantu Yesu yari hano mu nzu, abanagede mu nzu hanze huzuye abantu, hama haza abantu bane bafise umuntu agwaye, mugabo araburi ngene bamurenganisha, baca bamena amabati bamuzanira Yesu. Mu bisanzwe ndukuri ntiduhendane, naho Yesu wumukunda gute abantu bakumeneye amabati gira bazana umuntu basengera wewe shavura. Yesu nta na remarque yabahaye ko bamenya amabati nta niki, mugabo wewe ico yabonye gusumba ikindi ni mwatena vraiment ko umuntu wanyakira ku buryo mutaravye no kuri umunsi mushaka kurara mu gasho canke iki. Ikigwa mwemera mpayemo cyari nimba muri ready kumvugira no kunshingira intahe, bana ready gufata risk yo guca mu nzira abandi bataciyemo no guca mu nzira ziri risk. Twese turakunda kuvugwa neza kuva tugitangura happy y'Imana nibiki, abantu baratuvuga baradutuka ko ari ukwiyerekana ko ari ibintu by'isi tuko turagira. Ukijijwe vraiment nta kintu kibabaje nko gutukwa yuko wazanye par exemple ibintu by'isi mu isengero. Nuno munsi haro benshi bitahuye babonye akamaro kavyo nibiki, hari n'abandi benshi batabitahura bakibidutuka. Sinokubesheje n'ubu biracambabaza muganyene nuko nyene umuhamagaro Imana barashize muri we kugifisa ingufu kurota amajambo y'abantu kirabandanya. Mugabo birababaje iyo muri we yari kintu wisonzeshereza usengera wiyumvirira ku murango nijoro, inyota yawe nyamukuru iruta izindi zose ari kumva umuntu ashinze ntaha avuga ati bana jewe no kuri byaramfashije kuva mu bintu biri sare ndaje mu bintu biri propre, byaramfashije kukwitura zifisizo ntahe, byarafashije kumva baratumye mbona naje ko mu shengero ndafise ikibanza. Reference ya gatatu yari Yesu ku musaraba. Kuva tuvuga ati Imana uyu muziki abantu bose bamaze kuwumva bawuzi uri gukoreshwa mu gutukana nibiki gusa. Hama reference mwe yarampaye yari Yesu, imbere ko Yesu aja ku musaraba hari ijambo rivuga ngo haravumwe ikibambwe. Muri make byari bigoye yuko uno munsi tuba twishimira ko twacunguwe n'uwabambwe, alors que muri Bibiliya nye handitse ko havumwe ikibambwe. Bisigura iki? Umusaraba cyari gikoresho cyo kugaragaza abanyakibi bigaba kivumwe nibiki. Muga kuva hagiye ko umucunguzi wacu akajako n'intumbero yo kuducungura kandi wewe nta cyaha camwagira. Umusaraba ubu turawuraba nk'ikintu cy'agaciro, turawumanika mu masengero nka fierté. Umuntu wambaye kano gapira no kongera ko umusaraba n'igiciro cyakuco cyakiduga. Igiciro cy'umusaraba cyadugijwe niki? Nuko cette fois-ci haje umuntu agikoresha ikintu cy'agaciro. Happy sigitangaza. Mugabe giye mu maboko y'umukozi w'Imana nka Type, nka Prince, nka Biggie, nka Keros, nka Victoria's Team bikayikoresha ibikoresho by'agaciro. Giciki igikoresho cy'agaciro gose cyane.
boldness, kubahuka kwanje, kurinda, kwiyemera, kwizera no kubahuka no kwihanganira ivyo bitutsi umuriyoni na jiji mu muriyoni twaciyemo ko maze imyaka myinshi nkijijwe kandi natanguye atari umwaka ndamara nkijijwe. Donc boldness naho yavuye, hama maze nk'umwaka imyaka ibiri hap ndayikora, ntangura kubona mu yandi ma church abajene banyandikira ari kera, nta YouTube nta Facebook ntaki, ndakora hap ku telefone ugasanga aronde nimero yanje canke yumvise abantu badutumiye agiye kuturindiraho ibintu nk'ivyo, ndakora hap iki ntangura kumva indirimbo, ndumva Prince, ndumva ba B40 badutelefona turi ku radio tagiye ikiganiro nka GMP. Mugageze igihe mutima ndavuga nti Mana ko bino bintu byantera ikibazo igihe babimbwira ndabikore ndi jenyine nkumva ubwoba. Ubu babaye benshi kandi bose batumbera kuri jewe nkuko umenga ndazi, nkuko umenga ivyo bintu birandaba canke kandi amem turumva ndavyumva nije peut-être nari uwa mbere bavyumvanye canke boba barabikora nabo mwibanga binyegeje, muga nije nabikoze ndavyemanga ndabishira ku mugaragaro. Dutombora twari no muri church ihe opportunity abajene gukoresha ingabire zayo muri Bomberge. Ntangora dutangura kwagirana n'abandi bajene ari mba hap buke kuko donc avaye ko dushikira kuri beat abanza kuza H4C, turahura twese turi benshi turakorana indirimbo iki, mugaravuga ni Mana kino kintu ko gifise influence ku radio. Batangura nibaza yuko ama radio privé, ama radio atari igikirisu, indirimbo z'Imana yatanguye kuvuza cyane zari ziwacu, kandi mu mutima nkavuga kandi ukumva intahe, ukumva iki, kumva abantu bashinga intahe niki, ndavuga Imana ko mbona umenga biriko birakura, mugabo twebwe umenga ntituriko turafollowinga grandeur biriko birafata. Yego hama 2015 Imana rero 2015 mbwigo hari crise, numva mbabaye, Imana ntadirotira gato nje ahantu hanze y'Uburundi gusenga, hama nkwemera yarampa direction ya kuri beat ngene twoyikora iki biroroshe, ja kuri tele ya basket ko hasanzwe hahurira abantu benshi, microphone, bafre, muririmbe, hamubwira abantu ubutumwa bwiza, kuko uwo muziki wanyu usanzwe ari umuziki wo gusemerera, usanzwe ari umuziki wa Yesu arabakunda, Yesu arabakunda, ni muze kuri Yesu, ni muze kuri Yesu, Yesu arakiza, Yesu arakiza, no muziki wo gusemerera. Ngenda kuri tele musemerere, mubwira abantu ko Yesu abakunda. Sinari kuvyikorana cyandegera ba artiste bagenzi banje, mpera ku ba artiste donc ba Prince nyene, ba Type, ba GN n'uwitwa Olivier, Samantha nawe nyene yagiye, ndababwira ico gihe nabo bari bahari. Uno munsi murana baruziye ba Full Life, ba Kerosi, ba Victoria Steam, ba MTC, ico gihe ntibari bahara bose, bavutse mu nyuma bose. Yego hanyuma bien sûr ndakiriya na team ruhande, abantu nka ba X Safari, ba Landry Burundi, ba Seti muramuza kora sound, benshi baturaja hamwe bose umutima wari umwe, gukoresha ingabire zidakoreshwa cyane mu isengero tukazikoresha mu kuvuga ubutumwa kuri hub, gucapa, gutamba. Donc ama groupe menshi ya danse rero bararonsa hakorera ku mugaragaro, donc hano ministry nga vy'ukuri. Yego hama kuri beat muri make ni igikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwiza koresheje ingabire zidakoreshwa cyane gose mu isengero, nane baza yuko ubu zitanguye gukoreshwa cyane avec uko imyaka igendera genda ibintu bigenda birahinduka. Hama bien sûr no ku empowering no go training abajene bakijijwe baba ba artiste n'abatara ba artiste, kumenya yuko umaze gukizwa bo wakiriye kunengesera ko Imana muri wewe. Mu Burundi ari jambo dukunda kuvuga rya Burundi bwejo, ntuhavukizwa ucumva umenga nawe uri wejo. Oya ukijijwe Imana kwahama kubwira utangure kwishingira intahe uno munsi nyene. 2015 jusqu'à 2023 ebane bikorwa ko itwara bikoze byinshi, twari bikoze byinshi. Nk'ico nahereye ko kuvuga cyo ku donc reka mvuge nyene biri navuze byo ku empowering abajene hamwe no gushika kuri tele kuvuga ubutumwa bwiza. 2016 février twari dukoze igikorwa cya mbere cya evangelisation ku Mutanga Sud. Hama 2016 février kuba byibuka igihugu cyari kikimeze ukuntu naragitasezera bari cyo mvumenga nyene ya insécurité kubera ingaruka za 2015. Hama twebwe puf kuri terrain umuziki iki abantu baturaba kumenga ibiki kuba tavyibuka ico gihe nta kirori na kimwe cyari gihari, nta concert, nta festival, nta nagasware, nta niki, bakajumva puf umuziki abantu begera buke timidma, hama bagasanga umuziki w'Imana niho bitahure. Hanyuma ico gihe ko matara ma evenement menshi yari ahari, aba photographe bose bo mu gisagara uwo munsi niho bari
papa bose barabifotora hama babikubita kuri Facebook ebana biba bigiye ahantu hose urabadushimira ku mutima wacu mwiza gukorera Imana badushimira kubona dushiye kugarukana ambiance cyangwa ubuzima mu gihugu n'abadutuka ko turi jeunesse iri inconsciente tugo tugira ibintu tutazi ibyo ari byo muganyine nuko utakeneye gutukwa ngo mu cyumba uyugarane usotse hanze ugakora ikintu turakigira ko commentaire nibisanzwe rero kuva ico gihe turakize kumutanga mu Ngagara mu Kamenge mu Kinama mu Ijabe mu Kinindo ku Musaga ku mashuri Cedric Teletike Saint Albert simava ndahibuka hose Centre Ville turamaze kuhagirira kabiri simava ndahibuka hose mugabo twarakoze ama moma n'aba artiste yo gusangira ijambo ry'Imana tugatumira abakozi b'Imana bakatwigisha twitangura kuri Bitcom target evangelisation twaratumiye umurongozi yararongoye Moisson pour Christ ico gihe Onesphore sinzobo exactement yarongoye araza aratwigisha hama nyene uno munsi ndabizi uno munsi abaririmbyi benshi igihe cyose ndabiravye birantangaje niko ndara amafoto ya kuri biti za mbere bakerosi bari bahari arabana ntabazi nkabona mu mafoto muri public ba David ba Victoria Stimbande none munsi men nabagabo bakorera Imana bafite indirimbo zikaze zimenyekana hose ubwavyo turetse abakijijwe n'ibikibwa bivyo nyene kubona n'abartiste n'ingabire nk'izo zararonse aho zikurira zigahema zikagukirwa kubwanje numva ari ibintu n'ukuri nshimira Imana cyane gose hama n'abandi bartiste rero peut-être batarimba ama rap n'ibikimbwa twahura mu atelier bwavyo kuri page ya Facebook ya kuri Bitubora turi mu atelier n'aba amasezerano donc ba Vestine bandi yego kunovuga nti ibikorwa byinshi nk'ivyo na ruguru amaze kudutumira rimwe cyangwa kabiri Gitega 2 hariho ingeso mbi ikunda kuba nibaza mu gihugu hamaragiye no mu ishengero yuko abajene baba considere nk'abantu menga ntibazi ivyo barimwo ntibokora ikintu neza ibintu nk'ivyo mu gihugu birabigenda gute abajene uraraba kuri televiziyo umushikiranganje umuntu akoze umurongozi wibi 45 50 60 non 45 50 igihugu kigiye ingorane hageba ingorane mu gihugu hageze kusanzaza ibintu no kugumuka n'ibiki paf kuri televiziyo abajene gusa cyavuga none ko atamusi kuri televiziyo narambona abajene mugabe igihugu kigiye muri crise hari abajene gusa abajene kwanza kwagumuka kubera ko ntari bwababone mu bintu barongoye bibwiki batwawe iki bisigura iki abantu bakuze barihoza jeunesse iyo ari question yo gucontribuer mu kubaka igihugu ibintu by'akamaro iyo hageze kubomora igihugu abantu bakuze sire bakaribo ba activité jeunesse nyene kuri bayipoye kwishura abandi mu quartier abandi kwigara canke bagaca baza kugumuka cyo kimwe no mu isengero no ndahuza ico gicapo mugabo mu buryo butandukanye ugiye mu isengero abaririmbyi vraiment hama harimo gwaruka n'ibikintu nze mugabo ntirero considere nk'igikoresho c'akamaro by'ukuri ishengero rikeneye kandi ku bwanje haba abo bajene bari mu isengero bafite umwanya kuruta pasteur bafite umwanya birirwa mu quartier birirwa ku ishuri birirwana n'abantu benshi birirwa mu club ya basket ya football umwe wese mu vyarimo ku bwanje byari bikoresho bikomeye cyane gose nimba abarongozi par exemple barongoye amaserire ku isengero canke barongoye abaririmbyi ku isengero bagira umunsi umwe w'inama cyangwa umunsi w'amasengesho ku bwanje abajene barikwiye kubagira umunsi yose ico kintu kiza kuba conscientize kibibutsa ati mwebwe ebana nimwebwe ikigwanisho cacu nyamukuru dufise ngaha kuko ahantu hose uje abajene nibo benshi mu Burundi rima nihenzo menga plus de 64% ya population ishikana imyaka 30 bana bajene mvuje mu isengero nibo buzuye uje hehe nibo buzuye mugabo bagaca baza bakicara tuca tubareka bakagenda ntibagende tubatumye ntihabe bonka no kuba active kumva ko bari kuri mission rero ku bwanje church yarikwiye guprofita iyo jeunesse nukuri nimba tugira inama 10 z'abarongo ya mama inama 10 z'abarongo ya papa
nabo nyene aho bakora barashingira intaha Imana mugani bafise umwanya nk'abajene ntibanahura n'abantu benshi nk'abajene umujene avamida bari ku ishuri apremida bari muri basket ku mugoroba barahandi hantu ahura n'imigwi y'abantu itandukanye ubu hoho hari ngiyemo ikindi kintu social media twese ngaho nyene turi ngaha nyene twicaye uwo dusaba twese mu mifuko twese dufise telefone ni ikintu ca influence giteye ubwoba même chose abajene kwisengera no buzuye barazuzuranya umufuko ico kintu cyo kuba conscientiza ku buryo bamenya yuko ari ku ishuri ari kuri mission ari kuri terrain ya basket abo bakina basket n'ibiki canke football canke natation canke ibiki ari kuri mission ari abo bapohana ku mugoroba ahantu bapohana kuri mission kuri réseaux sociaux ziwe harimo mission ifo ko umuntu agukurikiranye yumvamo akana avuga ati uyu muntu arafise objectif kanaka mu buzima ifo ko umuntu avyumvamo rero ku bwanje novuga nti jeunesse church iri kwirahomba mu kuda nimba habaho abapastori batandatu kwisengera iwanyu n'abadiakre 10 hama n'ishengero ry'abantu 3000 inyuma bajya baje aho wewe ni muri pastori mukuru aho geza ku active abarongozi bajya mukorana 230 ebana ari kwigwiza na gatanu mu ku active jeunesse iyo sote culte yumve yuko turi kuri mission kuko ndatinya ko umunsi umwe jewe nk'umurongozi wabo pastori ntabshizemwo iyo mbuto muri bo yo kumva umenga barafise responsibility bari kuri mission bwankagumiza numva umenga mwe muri abana rindira nimuzi ivyo murimwo ni wakuruzo wanzu wowe umurongozi wa jeunesse hamuzo mu diacre hamuzo bibiki ngo cisanga umuntu igihe arafise 18 ans ntugeze mu responsibility 20 ans ntugeze mu responsibility 40 gutangura 35 38 atanguye kugira abana babiri batatu n'ibikintu tanguye kumuha responsibility atamanya gifise atakija mu bantu atakigira iki rero kubwanje jeunesse cyari gikoresho gikomeye gose pa jeunesse ririmba gusa oya hari ririmba ritaririmba rikina basket rikina football hari abari muri arts zitandukanye ifo kuyo mbuto ibabamwe hakiri kare ego ntidutangure guha umuntu ububasha bwinshi atagifise umwanya akubwiye ati nari muhira umwana aragwaye justification yakwiyogira sibi nama siba amasengesha sibiki umujene izo justification nazaragira muhe nawe uyo mutahe muhe nawe izo nguvu hakiri kare ndavite gute sinibaza vraiment yuko umukameraman agikora kamera objectif yiwe uko kamera itwara ubutumwa bwiza mugabo no munsi iragutwara umunsi wa mbere huguruka ama television n'ama radio objectif ntizakozwe kugira bitwara ubutumwa bwiza mugabo no munsi biragutwara kimenyesha makuru cya mbere cyabayeho sinzi mugasinzi ko ari cyo cyari cyo ubutumwa bwiza uno munsi kiragutwara anse amakuru menshi public dukurikirana no munsi tuyakurikirana online wakoze internet ya mbere sinibaza ko irayikoze giritso twara ubutumwa bwiza uno munsi iragutwara indirimbo ya mbere ya slow yavugijwe sinibaza ko yari yavugijwe kugira ngo abantu bayumvise bacagira ati batarika ibiganza mugabo no munsi ari indirimbo ya slow ivuga Imana niyo ngiro twese cyatumanika amaboko donc no munsi ari slow twara ubutumwa bwiza canke twinjiza muri presence y'Imana muri baki nta kintu na kimwe kihari cyagenewe gutwara ubutumwa bwiza umutima w'umuntu niyo wonyine utwara ubutumwa bwiza ibisigaye byose n'ibikoresho kamera ntiri holi radio ntiri holi ndafite gute microphone ntiri holi nta na kimwe kiri ngaha bibiri bivuga ngo turi nzavya zibumba zanyegeje mu ubutunzi naza kare bwo butumwa bwiza bwanyegeje muri twebwe nitwe tubutwara ibisigaye n'ibikoresho gusa donc iba hip hop iba rap iba trap iba break dance iba graffiti iba singing isanzwe ya reggae canke ya raga canke ya slow iba guproduce ama video canke iki iba radio iba TV iba newspaper iba blog kuri internet iba YouTube channel kanaka target ni wewe uri kurakoresha YouTube channel urugwavya rw'ibumba rutekeye ubutunzi YouTube channel tudeversa ku butunzi bwawe jewe niko ndakora iyo rap ndugwavya rw'ibumba rutekeye ubutunzi muri rap yanje ndeversa mu butunzi no kuri muri makine yo nishuno tanga ndibuka umunsi wa mbere umwana umwe w'umukobwa aturungikiye ifoto yabatirijwe amacara tubwira ko yakijijwe kuri beat uko haba ari amafoto n'umunsi wa evenement
tubashaka kumubona no kuri aya mafoto hamusi ndayibona iyo foto sinobisha vraiment Imana ibimbwira tuje kuvuga ubutumwa naravyizera ubwo mbonye umuntu yabatirijwe no kuvenga man bana kumbura isiriye gose ndiyo kumunsi tugira kuri beat ya mbere kumutanga umutima numva umenga numva ndyohewe amen tango takunda muziki tuzakwa turi kumwe turazawira ama freestyle turaza kurapa nibiki ukamutana navuga ni ukavye Imana yambwiye cindarinda bivyo ibintu Imana yambwiye biza kuba ivyo ari bagiye kuvuga ubutumwa nkabona abantu ko bahamagara bakizo nkona no kwamanika amaboko umva ivyo bintu sinobesha film cyo umunsi wa mbere mbona kuri beat nako baratarika amaboko ngo baje kwakira Yesu nene umunezero sinzi gino nawusigura vraiment ngira ngo umunezero wa kabiri après yo gukizwa numvise uteye ubwo waruye vraiment wa munezero kumva umenga ibintu byose birataya agaciro uri imbere y'Imana ukuratangarira Imana gusa rero novuga nti nukuri amasanamu atazopfa avuye umutwe wanje na amasanamu y'abantu ko baratarika ibiganza bakira Yesu niyo ntahe y'abajene benshi bobo benshi bambwira ati je musanze naye maze imyaka nkijijwe ti mugabo nkavuga none ninjinje mwisengero kubwiriki kumva umenga nta kibanza canje numvayo kumva umenga iyo naje niyo nasivye birasa kumva umenga nta nakimwe nza kuhagira tumusi wa mbere ndababona muri kumurarapa mwaduze kuri podium nibiki tero musimvuge nti hano ndafise ikibanza ati no munsi umenga ndashobora kwirira muri kazoza no kujya ibikorwa byose bibandanya iba ari evangelisation iba ari kubandanya guhura n'abajene nakaba traininga navuze ruguru vraiment turifuza gushikayo nta buryo turaronka bwo gushikayo fresh nyene Imana ishimwe kuri internet abantu bara followinga bagakurikira WhatsApp tukavugana mugabo nyene tutifuza vraiment gutembera nyene tukaduga ruguru tugakora evenement Gitega tugahura n'abajene biyumva ko bameze nkatwe tukayaga tukaba traininga tukafata nyene yo contact peut-être akaba nyene active n'amaselire nyene meme ya ruguru ashobora kubandanya atwara ubutumwa bwiza surtout ico kintu cyo ku responsabiliser abajene bakijijwe kandi n'abajene bandi babumva umenga nta kibanza canje kiriyo mu isengero akamenya icarico ntagire ngo niyo nanganye imyaka na grand frère zogeze ko mu diacre ubono jaye cyangwa sinjeyo cyangwa ikyoya avyumve yuko kibanza ciwe kiriyo kandi bamukeneyeyo bavuga ntiyo kote vraiment yo gukwira mu gihugu iri mu bintu nyene kubindi ku mutima gose kandi numva nizeye vraiment yuko ariho turiko turaja jekera nagira liste par mois ndihanye kuri televiziyo batavye mperutse kugira vraiment ndafa basi narayiguye kirantera culpabilité naragira liste par mois y'abagenzi banje batarakizwa ngisengera nkavuga ni afuma ngira batatu nkubwo no somene batatu nzobasengera ndabavuga mu izina abasengera hari abantu usanga mu mutakibonana ugasanga nta opportunité ko cyana muronka ngo babwire ubutumwa nawe usanga bageze kububwira mugabo ata feedback baronse iki nkabasengera ntwiza nkafata andi mazina atatu nkayasengera icamfasha nuko niyo duhuye tugatwenga twaryohe kumva na kubera ndabasengera kenshi duhuye tunahuye narabaryohererwa umunezero wa vrai kubera umva dafite relation bitaniye nabo mwibanga bo batanazi hejuru yuko tutakisangira byinshi tutakijana mu kabare n'ikintu nk'ibyo mugasanga turahurisha muri basket cyangwa iki uko nkamva ndaryohewe no kubabona n'iki mugabo umunezero wanje uri baze ko iminsi yose ndabasengera ndababona barakijijwe n'ibiki rero umunsi umwe ndi muri ville umwe arandengana mu mutuga acarambwira bigi sawa waramevye ndakeneye ikintu tuvugana n'ibiki akimbwira gusa akindamutsa gusa mbonye ingena twenze ndavuga uyu mubiri yarakijijwe Evan yarako twari imodoka acaranyirika kuko ngo ndabona kwagira hagarara cyane ndamukurikira hagaze umva n'umuntu twakoranye muri quartier nyine fatukira abana bikini biki turahura ndabona kwanza kwasa neza n'ibiki kandi arambwira bigi narakijijwe ndarabahunye n'ingene ko arambwira ko yakijijwe ndavuga Yesu abantu dufashe tumenye ivyo turimo
ndaraba umunezero ariko arabivugana nkibuka ndabimubwira vyita ububono andaba nk'umuntu washaje wataye umurongo none ndarabwira ariko aravuga agakiza n'amaterme nyene ya vrai apana yo mwisengero yiwe nyene yugene mbwa ariko ukabona umunezero mu maso warahevye kubaya kweli ko maze amezi 8 bigira ushobora kwibaza kupe n'ubundi ngenesa ngo nzigera seri kavuga ndavuga abantu dufashe kuko iliste yanje umuntu heri yarayigiye ko imyaka n'imyaka naye naranamwibagiye bopana naramwibagiye mbwa vraiment hamwe nyine mutakimufise hafi umutwe ko mugabo kandi nuzikira cyanteye ubwoba ukuntu yanshingiye intahe yibimbwiye nko kumenga womenga mu gakiza kiwe ndafise mu pare noba naramubwiye ubutumwa vraiment mugabo rimwe pas vraiment by'umwihariko ku buryo yohagarika yego twari gikabye kinini yo gihagarika shingira intahe ego mwese tuzohura nukuri inyota yanje vraiment nuko tuba implique tuba iyo nyota tuvyibutsanya ku musogonde kundi ku munota kundi ko tuvyete bisomeka turi ngaha kugira ngo ubutumwa bwiza umuntu wese wo mugenzi wawe uzi atarakira iso umwami n'umukizi ari en bonne santé muragira na sport murakorana ku kazi baragira mariage baravyara barubaka amazu baragura imiduga yoba n'umukuru w'igihugu cyangwa umushikiranganje mugabo ari under condamnation y'urupfu ibihe bidashira kandi wewe ufite ubwo bubasha bwo gufukama ukamusengera ugahamagara esprit de conviction du péché imugendere kandi ufite n'ubwo bubasha bwo ko mwemuyera ashira ijambo kanwa kawe umunsi umukabubwira ubutumwa bwiza hamukareka ikubwira ko simwemera ni wahindura imitima mugabo biraryoshe natwe umutima wacu kwama niyo conscience kwama uri makini ugombye kudushigikira rero page kuri Facebook ya kuri Beat reactif hariko ama information yose urashobora numero de telefone urashobora kutwandikira canke iki yego hama nimburi n'umujene ukijijwe ufite talent zitandukanye pana zo kuririmba gusa iyo ari yo yose ishobora gutuma ikintu kiri muri wewe gisohoka ushobora kuzi kwandika ushobora kubura ucapa ushobora kubura ugiriki nanye nashaka kutwandikira kuko target yacu sukuza kuri Beat gusa gukorera ibintu gucita mugano uko kuri Beat gufasha kwatsa umucanwa muri wewe kugira utashe muhiri wanyu bibandanye bikora yego jewe inyota yanje niyo kubona abantu bitwa Burundi bwejo turabiye kuco bamaze no munsi apana ko bitwa Burundi bwejo ko no munsi atacho ariko baramara oya umuntu tumwite Burundi bwejo kubera icari ko aramara n'umuvuti hanze muraje kuti kuri ibi neko arakora kweri ni Burundi bwejo donc ni vyiza ariko akora ibintu vyiza ejo bizoba ari vyiza gose rero umuntu ntitwa Burundi bwejo bice bisigura ngo n'umuntu agipowe atacho ariko arakora yego sino nukuri ndasenga mu izina rya Yesu ngo umuntu wese azora bino video ize yatse umucanwa muri we wo gusengera umuntu muvukana dakijijwe umuntu mukorana dakijijwe Imana yatse kwanza umutima muri wo kunabibona wo kubona danger rimwe wo ku ndabizi ko no munsi abantu bose abantu ubu nta bifu bashaka n'Imana uguha kutemera Imana kwabo ntibabigaragaza ntibake vraiment yubahuka gatomora mugabo wowe nk'umuntu akijijwe urabizi ko umuntu atarakira Yesu uramubona uramwumva rero tuba abantu baraba abandi tube abakozi b'abandi Yesu yaravuze ati turi muri generation dukunda kuba abashefu Yesu yavuze ati naco bintwaye kuba umushefu kutesa kuba umustar tunagushaka kuba mukuru muri mwebwe abukorera abandi dukorera abandi nani barezegire kwiganyira sumuti gusenga niyo nyishu hagati mu bibazo ni wowe gusambwiye nti yaba ntiteze gutabagwa nawe mba nihevye nyibutse uwo ndiwe nyibutse ivyo wambitsemwo nyibutse yuntumye ko wowe unyitangirayo kuvuza ushitsa kandi utanguje usozera nyemerera mvuge ko atawenzi wahemukiye gushika ubu sindabonye utayi wakwizigiye ni Yesu mvuga